Reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ikaze muri amakuru mu karere ka Kamonyi hamaze kubera impanuka ikomeye cyane aho ikamyo yishe umwarimu inakomeretsa mugenzi we bari kumwe nkuko amakuru atugeraho akomeza kugenda abivuga. Agana saa moya za mu gitondo kuri wa kabiri mu mudugudu wa Nyarusange akagari ka Karengera mu murenge wa Musambira ikamyo yakoze impanuka yica umwarimu ndetse ikomeretsa bikabije undi bari kumwe nkuko amakuru atugeraho bivuga. Imodoka y'ikamyo ifite plaque yo muri Uganda UAY 866F yavaga Uganda yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itwawe na Twaha Rubereye imyaka 22 y'amavuko yakoze impanuka igeze mu mudugudu wa Nyarusange. Nkuko amafoto bigaragaza imodoka yataye umuhanda ihita igonga abanyamaguru babiri bari abarimu bagiye rero kwigisha kuri groupe scolaire w'Imana mu kagari ka Kivumu nkuko ayo makuru bivuga. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Kamonyi Tuyizere Tade yabwiye kimwe mu bitangazamakuru byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda Umuseke ko yahitanye Sebanani Kariste imyaka 29 y'amavuko inakomeretsa mugenzi we Kirabo Inidi w'imyaka 25 y'amavuko yahise ajyanwa mu kigo nderabuzima cya Musambira. Tuyizere yanavuze ko umushoferi warutwaye iyo modoka yahise atoroka nyuma hiyambazwa imodoka ya breaking down ya polisi iterura iriya kamyo. Yavuze ko iyo mpanuka yatewe no gutwara nabi imodoka by'umushoferi. Ubwo rero ati twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko agiye gukurikirana iby'impanuka ko aza gutanga amakuru yisumbuyeho. Abakoresha umuhanda Muhanga Kigali bavuga ko impanuka muri iyi minsi zagabanutse bitewe n'ingamba zashyizweho zirimo umubare munini cyane wa kamera ndetse n'abapolisi bashinzwe kubungabunga umutekano wo mu muhanda, ariko birumvikana rimwe na rimwe impanuka zikajya ziba ndetse zigahitana ubuzima bw'abantu. Nubwo bwose imibare yabo zihitana cyangwa se n'impanuka ziba ugenda ugabanuka bitewe n'ingamba zagiye zifatwa na leta y'u Rwanda, by'umwihariko urwego rushinzwe urwego rwa polisi no gushyira amakamera ku muhanda ndetse n'abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda. Abo bose rero bakaba bakomeza gukumira ko hakomeza kuba impanuka ndetse no Rwanda kandi bihanukiriye abantu bashobora gutwara ibinyabiziga n'umuvuduko mwinshi cyane cyangwa se banyweye ibisindisha. Ibyo byose rero izo ngamba zose zikaba zaratumye mu by'ukuri impanuka mu muhanda zigenda zigabanuka, nubwo birumvikana rimwe na rimwe zigenda ziba kandi zigahitana n'ubuzima bw'abanyarwanda nkuko byagendekeye uyu mwarimu muri impanuka rero ikomeye cyane y'ikamyo yabereye ku Kamonyi hariya imusambira. Ahantu hazwi yakunze no kubera impanuka, si ubwa mbere abera impanuka muri kara gace imusambira muri Kamonyi harazwi rwose ku bijyanye n'impanuka. Reka twihanganishe umuryango w'uyu Sebanani Kariste witabye Imana azize iyi mpanuka, nawe kandi tumwifurize iruhuko ridashira, twizera neza ko Imana iza kumwakira, abasigaye rero bakomere cyane. Hanyuma dukomeze turebera hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umudepite arasaba Minisitiri w'Ingabo gusobanura uko abasirikare ba RDF igisirikare cy'u Rwanda binjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umudepite wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arasaba Minisitiri w'Ingabo Gilbert Kabanda gusobanurira inteko ishinga amategeko uburyo abasirikare b'u Rwanda binjiye ku butaka bw'igihugu cyabo. N'amagambo yatangaje nyuma yaho mu gitondo cyo ku itariki ya 18 Ukwakira 2021 hari abasirikare b'u Rwanda binjiye muri groupement ya Buhumba muri teritwari ya Nyiragongo. Uyu mudepite Jackson Ause uhagarariye teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri mu nteko ishinga amategeko abona ko igikorwa aba basirikare bakoze ari ukuvogera ubutaka bw'ikindi gihugu, agasaba ko Minisitiri Kabanda Gilbert asobanura uko byagenze n'ingamba zigiye gufatwa. Depite Ause mu nkuru ya Okapi yibaza kuri aba basirikare, avuga ko bari bafite intwaro ziremereye. Ati bari bavuye hehe, bari baje gukora iki, ati kandi ni iki cyakurikiyeho, nizihe ngamba ziri gufatwa kugira ngo bitazasubira, turi igihugu cyigenga, ati ibindi bihugu bigomba rero ko twubaha, ati dutegereje ibisobanuro biturutse kuri Minisitiri w'Ingabo. Nubwo Depite Ause yibaza ibibazo byose, Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda kuri wa 19 Ukwakira 2021 yasobanuye ko abasirikare binjiye muri DRC batabigambiriye. Iyi minisiteri mu itangazo yasohoye yavuze ko aba basirikare binjiye muri metero nkeya cyane muri DRC ubwo bari bakurikiye abacuruzi ba magendu
bari bambukije ibicuruzwa byabo urubibi, bikekwa ko baba bari bitwaje intwaro. Aba ngo bari binjiye mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu. Gusa ku rundi ruhande hari bigiteye urujijo kuko nk'umuvugizi w'akarere ka 34 k'ingabo za DRC Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko yabwiye itangazamakuru ko abasirikare bari bamaze gufata imidugudu 6 y'igihugu cye. Aya makuru yahakanwe n'abarimo ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu Vincent Karega, atuma hibazwa icyo abasirikare baba bari bagambiriye ku butaka bwa DRC. Mu gihugu cya Uganda abapolisi basabwe kuba maso nyuma y'impuruza y'Ubwongereza ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Umuyobozi mukuru wa polisi ya Uganda IGP Martins Okot Ochola yasabye abapolisi bari mu mutwe ushinzwe kurwanya ndetse no gukumira ibikorwa by'iterabwoba kuba maso bakagenzura imfuruka zose. IGP Ochola yatanze ubutumwa nyuma y'iminsi mike guverinoma y'Ubwongereza n'y'Ubufaransa zisabye abaturage bazo baba muri Uganda kwirinda mu gihe bari ahahurira abantu benshi cyane, by'umwihariko ahasurwa n'abanyamahanga, kuko ngo iki gihugu gishobora kugabwamo ibitero by'iterabwoba. Nyuma y'amasaha make IGP Ochola asabye abapolisi kuba maso. Umuvugizi wa polisi ya Uganda Fred Enanga yatangaje ko inzego zishinzwe umutekano zifatanyije zamaze guta muri yombi abantu 13 bakekwa gukorana n'umutwe w'iterabwoba ADF ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba rero bakekwa ngo barimo umupasiteri na enjeniyeri, ngo bakaba barafatiwe mu duce twa Paitha, Kasese na Njeru twegereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu bakaba bafungiwe ahitwa Kireka hakorera rero urwego rushinzwe iperereza ryihariye CID mu gihugu cya Uganda. Leta y'u Burundi yashikirije y'u Rwanda abagwanyi 11 b'umugwi witwaje ibigwanisho FLN ugwanya ubutegetsi bw'i Kigali kuri uyu wa kabiri. Umenyesha makuru y'Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye. Abandi batwara isata by'iperereza mu ngabo z'u Burundi n'u Rwanda n'abaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini CIRGL, abaserukiye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU, hari kandi n'abakuru b'intara za Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hamwe n'intara ya Bugesera mu Rwanda zihuzwa n'umupaka wa Gasenyi Nemba, ibihugu byombi bisangiye. Umukuru w'iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ivyakozwe kuri uyu wa kabiri bigaragaza neza ko ibintu biriko bija mu nzira nziza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Avuga ku izina ry'umugabo w'ingabo z'ico gihugu General de Brigade Vincent Nyakarundi yavuze ko ari igicapo kirengeye ibihugu byombi bibiri. Today the Republic of Rwanda is receiving 11 FLN combatants. Uyu munsi Repubulika y'u Rwanda yakiriye abagwanyi 11 ba FLN batanzwe na leta y'u Burundi. Ibibaye amezi 2 n'iminsi 19 u Rwanda rutanze abagwanyi 19 b'abarundi kuri uyu mupaka nyene. Iki si igicapo c'umubano mwiza gusa hagati y'ibihugu byacu, ahubwo n'intererano ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere. A significant contribution to peace and security in the region. Colonel Ernest Musabaje w'iperereza muri FDNB gisirikare cy'u Burundi yagereranije abagwanyi n'abakora iterabwoba, yemeza ko bashikirijwe u Rwanda kubera Burundi bwiyemeje kugwanya iterabwoba aho riva hose. Uyu munsi twaje gushikiriza abagwanyi 11 mu gisirikare cy'u Rwanda kugira bakire imanza n'igihugu cyabo. Burundi ntibusiba gushimangira ko atacyo bumariye guhindigi imigwi durumbanya ibihugu bibanyi, kuko Burundi umurwi wose urumbanya umutekano w'abantu bitekaniye mu hari w'iterabwoba. Mu kurwanya bene iyo migwi ibihugu byacu bibwirizwa gukorera hamwe mu runani. Pour combattre toutes les organisations, il faut que nos pays conjuguent les efforts en travaillant en synergie. Niko Musaba yamenyesheje ahejeje gushikana abagwanyi ba FLN inyuma y'ibirometero 295 bavuye Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Nyakarundi ahagarariye iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda yibukije ko mu ishamba kimeza rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi rikomeza rigacika Nyungwe rigeze mu Rwanda hakiri abagwanyi babangamiye abanyarwanda. However, as we receive these 11 combatants, it should be noted that hundreds of others remain in Kibira forest from where they continue with attempts to launch cross-border. Nubwo twakiriye abagwanyi 11 twibutse ko abandi amajana n'amajana bakiri mu ishamba rya Kibira aho baguma bagerageza gukora ibitero mu Rwanda bakica inzirakarengane z'abasivile. Iyo mpamvu ko na mwene wacu w'umurundi n'abakuru bacu babiri dukora tutiziganya kugira ngo tugerezwa ku bihugu byacu byombi rineshwe burundu, ariko turashika kugeza imigenderanire inaguwe neza.
inama y'abakuru b'ingabo yabwirizwa kuba kenshi imbere zikugururwa maze abantu n'ibintu bikinjira atankomanzi. Borders reopened and the free movement of our two people and goods restored. Abagwanyi byavuzwe gusa ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi nta ntara kanuni yamenyeshejwe amenyesha makuru. Mugaba amasoko y'ijwi ry'Amerika yabyemereye ko bafatiwe mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushy'uburengero bw'u Burundi muri uku kw'icenda guheze. Igice c'ikibira kihaherereye gikunze kuvugwamwo abagwanyi bavuga ikinyarwanda nk'uko abanyagihugu baho badasiba kubivuga, mbere igisirikare cy'u Rwanda cemeje kenshi naco nyene ko bajabuka ku butaka bw'ico gihugu ariyo baturutse. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka umushikiranganji w'ukwivuna abansi mu Burundi Alain Tribert Mutabazi yari yavyamiriye kure. Iyo migwi y'abitwaje ibigwanisho yo bivuga ururimi rw'ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke twebwe ntayo twumvise, kandi nwaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi. Gusa ico twokwemeza kubera n'akarere karimwo ishamba rinini begeye mupaka duhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi ca Kongo. Iyo rero habaye ingorane ku ruhande njyango rw'ababanyi hari abo Rwanda, hari gihe usanga bakunze kubivuga gutyo. Umuhari FN ishami ry'abarwanyi b'ihuriro rya politike MRCD rigwanya leta y'u Rwanda riri mu byatumye Paul Rusesabagina yarongoye Hotel Mille Collines yahungiyemo abatari bake mu gihe ca genocide yakorewe abatutsi mu 1994 akatirwa imyaka 25 yo gufungwa kwa 20 ukwezi kw'icenda guheze. Yagirijwe kuba mu mugwi w'iterabwoba no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abandi bantu 20 bari muri iyo dosiye nyene barakubiswe intaye mu gahanga nabo nyene bagirizwe ivyaha biri mw'ivyo. Rusesabagina mu bashinze MRCD Eroge uri kaneza ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ivyaha RIB rutangaza ko rwahamagaje Madame Ingabire Victoire Muhoza yashinze umugambwe Dalfa umurinzi utaremerwa gukorera mu gihugu gushika ubu. Idonido kuri Inkuru na Assumpta Kaboyi. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yemereye ijwi ry'Amerika ko Ingabire Victoire